Okay, turabandanya kandi twigishanya ikindi kintu kimwe ku bantu bashasha bakunda kubaza ngo mbega ni ryari ubona ko coin kanaka yakoze yavuye mu isoko, ni ryari ubona ko azanye inyungu, ahandi ngo none ngo mbega ngo vyunguka gute, ngo inyungu ziza ryari na ryari, ibintu nk'ivyo. Ngira ngegeze kuvyishura amajambo make kandi dukoresheje video kugira dutahurane. Ni gute ubona coin yavuye mu isoko? Tugende muri Royal Q, kubera ko muri setting wasetinze muri Royal Q, nuvuga ahantu hambere ubonera ko coin yavuye mu isoko ni muri strategy yawe. Muri strategy yawe. Okay, ni ukuvuga muri strategy aha mwese muhabone frame, niho ubonera etat d'avancement ya crypto uriko urakora, niho ubonera coin yavuye mu isoko, niho ubona coin yacari mu isoko, niho ubona coin iriko atanga inyungu canke robo iracarindiye kuronka inyungu, coin yacigiye sans contraire, niba navuze ko nkora ko ndonka inyungu habaye short, okay, igashigira long gakiduga, ucubona ko robo ikirindiriye, byose ubonera muri strategy. Aha strategy yawe niho ubonera etat d'avancement ya crypto uriko urakora. Sawa? Aha naho muri profit details niho ubonera inyungu yazanye, haba hariko n'itariki n'inyungu yaje ingana. Ariko ntibisigura yuko hari abantu bakunda kuvuga ngo iyo coin wayikoze akabona umuntu amaze kuronka nka 50 USD akiri nko mu gitondo, wanda nimwe inyungu yaziriye rimwe, oya, hari igihe izira rimwe n'igiti zira rimwe, byose bivana n'umutahe umuntu afise. Hari igihe izira rimwe ko afise umutahe munini, hari igihe n'igiti zira rimwe kubera iki yabanje kuzana inyungu nk'iya $5, ubundi mwanya yazanye iyindi, ko yari ku munsi umwe zigenda ziriyakimira, zigenda ziriteranyako, bigatuma rero zitera zigwira, ukabona wowe rero nombre totale gusa imwe utagira n'ingeze zagiye ziraza, kuko mu kuzibona banza gufyondamo ukabona detail, ubundi ubona resultat y'inyungu imaze kuboneka ku munsi uyiteranije. Rero nuzose ukanguka ngo ni inyungu ni nyinshi, oya si nyinshi, biravana n'ingene yaje. Agasanga yinjiye isoko kenshi, yagiye arinjira itanga inyungu, asubira akora indi sinyali itanga inyungu, asubira akora indi sinyali itanga inyungu, iyindi ikavayo agasubira agakora gatanga inyungu, byose biravana n'iki n'ingene isoko yitwaye uwo munsi. Nk'akarorero basi nka ya coin twakora nka ENA, okay, nk'akarorero ENA ngo benishure mbega crypto yunguka gute? Crypto yunguka gute? Yunguka kubera naguze hanyuma nungutse kubera ngurishije. Ni ukuvuga ni naranguye hanyuma ku giciro kanaka, hanyuma inyungu ica iramanuka, hanyuma canke iraduga, nimba nagize short, nimba yaciye imanuka. Nk'akarorero basi kuri ENA, ya coin ENA, tuje ngaha muri recherche ngire ENA, okay, cana kuri all ENA iyi, oya nagize ENA, okay, murabona iri kuri 148, okay. Mugabo igihe nayikora yari hahari nabwira batubwira ngo twinjirire kuri 168, 0,168 niciciro yari igezeko, okay. Mugo uwo mwanya tuvugana igeze kuri 0,168, ni kuvuga yamanutse, okay. Umwanya imanuka ko ntumenya, kuko isoko imanuka canke iduga ivanye na offer et demande kuri marché. Nimba amapiese bashoye iyo coin uno munsi canke uwo mwanya kanaka kwisi yose wabaye umuvuduko munini, imanuka kanya gato cane. Nimba wabaye umuvuduko mutoya, imanuka buhoro buhoro. Nimba iduze naho, nimba wakoze ngo ije kuzana inyungu igize longue iduga, hanyuma ikava ngaha kuri 148, niho winjiriye nk'akarorero, ikiduga ikaza kuri 0,160 kombe canke ikiringo ngaha ahise nkando yakaza 53 ibiduze, okay, ibiduze quelque pourcentage. Ushije ngaha rero muri strategy yawe ngaha, aha ucubona inyungu ugezeko, ikikwereka muri plus mu ma verte inyungu ugezeko, okay.
iyo yakoze sase contraire rero nk'akarero bavuze ngo uje kuzana inyungu iri muri longue gaca atera yidugira. Okay, ushobona yuko igize mu bice bita floating usanga ari amaruje, usanga harimo amaruje kandi usanga ifise amamwe kubera yuko robo kirindiriye yuko yakoye nihindukira muri sanse kuko iyi crypto irifise movement zibiri zikuru iraduka kandi kamanuka, irahindukira bivanye na ya movement y'abantu ni abariko barayikenera ni benshi canke abariko barashora ni benshi. Ni ukuvuga rero crypto yunguka gute? Yunguka kubera waguze amugurishije, yunguka ryari bivanye na movement iri ku isoko y'uwo munsi canke y'uwo mwanya. Ubona ko ine kavuye mu isoko ryari mu gihe uranye ngaha muri strategy yawe atakoine n'imwe irimwo, hama gacuraba ngaha muri profit details ugacubona muri profit ko hari inyungu yaje, ucubona uti ya coin yanje yavuye mu isoko yatanze inyungu, ucubona yuko amafaranga abaye libre ugasubira ukagira ane ugasubira gukora iyindi sinyale baguhaye. Ndakunda kwankira abantu ko bakora amasinyale menshi muri futures si vyiza. Ndakunda kwankira abantu nimba ufite umutahe wa 500 USDT koresha truwasa ngaha 500 uyashire muri founding muri Binance canke muri spot. Okay, kugira ukoresha make hama uzoyazana muri future yose ufise umwanya uko urakora ivyo urabona. Mugabo waje uvuga uti ndasetinze coin nshinge ndawukazi canke nce ninja mu bindi gabanya umutahe hanyuma je kugabanya uwimure muri ntoze muri founding canke muri sport komsa bitume ugirane ugira ukoresha umutahe mutoya hanyuma umenye amacoin ukora yariyo. Twaravuganye amacoin ya meme coin ngenda isubiremo. Meme coin ni amacoin azimbutse usanga agizwe n'amazero virgule. Amacoin azimbutse kandi kindi na amacoin gegeza ukwikeza amacoin tukunda gukoresha kenshi ufite muri ya agenda yawe uzurandika amacoin bagenda baratanga. Amacoin bagenda baratanga kenshi usanga yirepeta uzayandika nawe uzora yakora kundi munsi. Hanyuma amacoin yitwa stable coin, amacoin usanga nki ave ana itangwa na igiharo gishitse kiri entier 78 cyo kimwe na 0,1. Okay, nuvuga izi coin zigenda buhoro kandi akenshi za shortinga gusumba kugira long. Uramutse zikora kenshi uzokoresha short gusumba gukora long. Izi rero ushobora gushaka mutahe ugaca wigira kuko zigenda gahoro. Mugubu coin buzimbutse buzibugwa 0,1 buzimbuka buzana inyungu n'ingoga kandi bugutija mu isoko n'ingoga. Izo coin rero zikore ufise umwanya munini ya uri hafi yazo. Ntuzikore ngo ugenda zikore ufise umwanya. Nuko kome nk'impanuro nobaha. Zikore ufise umwanya. Sawa? Hanyuma twavuganye yuko nijya rubona inyungu ko yabonetse, nijya rubona ko coin yavuye mu isoko, nijya inyungu ziza twakivuganye. Hanyuma coin cyangwa tuyunguka gute wavuye aho kaja hajya ya waranguye iraza ku bice kanaka irasubira duga ibintu nk'ivyo. Niko kunguka kwayo kandi je ntushaka kumenya ngo bivana n'ingene muvuma ku yose kwiragenda kuko kuyo coin wakoze ingene kwiragenda. Amacoin ntavira mu isoko rimwe kandi n'abantu bavira mu isoko rimwe biratandukana ku ma leverage uba wakoze, biratandukana ku ma price ba winjiriyeko. Ibintu byinshi bihinduke bituma iyi isoko ihinduka. Nuko twananye rero dukurikirana tubazanya tahuzanya kugira twese tahure crypto trading byoroshe mu buryo bumeze neza. Sawa.